UPTV Burundi News. Patrick Nahimana mwebwe musanzwe muvugira umuhari RED-Tabara, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Tubarondeye mu gihe havugwa ko umutekano toba umeze neza hafi y'ibirindiro byanyu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twari twaronse amakuru ko hoba hari abasirikare b'u Burundi boba bariko baregera ibirindiro byanyu. Ayo makuru yifashe gute? Ayo makuru hari ico muyaziko? Mu karere turi mu RED-Tabara aho duherereye nta musirikare w'umurundi arahashika, ariko barafise amakuru yuko bariko baragaragaza kugira ngo bashobore kwinjira aho twaba duherereye. Ariko muri aya masaha muri uwo mwanya turiko turavugana biracameze neza, umutekano urahari. Umwansi niyinjira tuzomugwanya nk'uko twamye tumugwanye kuva kare. Rero nta gikoba gicika, tuhagaze neza turiteguye kuba banaje twabasubiza inyuma ataco bona. Ni ivyo nakubwira kuri situation yaho duherereye. Aho muherereye nyene muvuze ko muri uwo mwanya ata basirikare b'u Burundi boba bari mu micungararo yaho. Mbega hari iki aho muherereye? Hari abanyagihugu? Hameze gute canke n'ishamba gusa? Oya, haratekanye, hari abanyagihugu bo mu moko yose atandukanye. Nta mwansi hari, nta ntambara zihari. Umwansi ari kure, nubwo yagomba kwegera nakubwiye ko tuzomusubiza inyuma tukamugwanya. Abanyagihugu barahari, ntituba mu banyagihugu mugabo dufise ibirindiro hafi yaho. Umuhari wanyu wamuvuga ko ufise ihangiro ryo kugira Burundi igihugu gishingiye ku mategeko. Urabona muramaze igihe muri kuri iyo ntumbero. Mbega iyo ntumbero iracari yayindi canke yoba yarahindutse ko tubona igihugu cy'u Burundi kiguma kwa kundi cari kimeze? Ihangiro niryo nyene. Ihangiro nuko Uburundi butwagwa nubwo abarundi n'ubutegetsi abarundi bitoreye. Iryo niryo hangiro dufise. Dufise ihangiro rero yuko dusenya ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwafukamye Uburundi mu nda, hama abarundi bakitorera indongozi zibukwiye, indongozi abanyagihugu bishimiye bagatora, atari ya matora tubona mu Burundi yama ari karaba y'igitutu. Ubwo twabonye yuko Uburundi bwafashwe mu nda n'akagwi ka muri CNDD-FDD bakabugira uko bishakiye. Ubwo rero tugomba kubamenyesha yuko ihangiro niryo nyene, kandi ubushobozi dufise n'ishaka n'ubutwari turabandanya urugamba mpaka dushitse ku byo twahagurukiye kurwana. Iryo hangiro none mubona muzorishika koko? Tubona umengo ububasha bwanyu n'inguvu mufise zoba ari bike, zoba bidakwiye. Ububasha nabikubwiye n'ishaka hari ishaka harashika. Byo twara imisi isumbi yo twaba twateguye, ariko ubundi tugomba kuzorutsinda urwo rugamba. Bizorangira ko turutsinze ntituzohagarika. Uno munsi tubarondeye uno munsi mu gihe havugwa byinshi kuri mwebwe nyene. Wewe mu itororokanizo ry'amakuru Romanda twari twaronse n'amakuru avuga ko mwoba muri mu bihano. Bimeze gute ayo makuru? Hari ico moyavugako? Ayo makuru ntaco noyavugaho kinininya, uretse kukubwira yuko muri RED-Tabara hari amategeko. Akumenyesha yuko ata muntu n'umwe ari wese yoja hejuru y'amategeko. Rero ibihano ntabibamwo. Igikuru ni uko abantu bagomba kumenya yuko hari amategeko twese tugiramo. Twovuga rero ko widegemvya. Ndabona ko ni nimero nakurondeye ko atari izo nari nsanzwe ndakurondera ko iyo ndagukeneye mu bintu bijanye n'akazi nyene ko kumenyesha amakuru dukora. Twovuga ko wowe muri kino gihe widegemvya. Nyesho naguhaye irumvikana, nakubwiye yuko hari amategeko kandi nta muntu n'umwe arengera amategeko. Ibyo rero simagaze ngo ndi mu bihano cyangwa se ndi mu bihano. Ico ntaco kivuze ko ni reglement y'igisirikare interne s'ibintu
yo kugira ngo utugera tujane mu binyamakuru n'ubuyobozi dufise ngene bugomba gukora n'amategeko ngene agomba gukora. Murakoze cyane Patrick Nahimana kwitabira ubutumire bwacu no kwibutsa ko musanzwe muvugira umuvugizi w'umuhari witwaje ibigwanisho RED-Tabara. Umuvugizi wa gisirikare kwa dufisa undi muvugizi utari wa gisirikare. Murakoze cyane. Sawa, murakoze nawe. This is the UPTVBURUNDI online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, and all social media platforms. Please follow us. UPTVBURUNDI, together we can.